Iyi sitasiyo yitwa KINYOVU. Iyi ni sitasiyo iva ku Ikawa ya Kanovera, yarigeze kuba iya mbere mu Burundi ndetse no kw'isi yose. Icyo gihe iyo kawa abanyagihugu bararonkeye akarusho, baronse inyongera y'ibihumbi 3,850 ku kilo. Ku muntu wese yashoye icyo gihe yaronse amahera inyongera. Rero igituma n'ubu twagumye dukurikirana ikawa yo ngaha KINYOVU kugira ngo izogume ifite aho gateka n'aho kanovera. Igituma iyi kawa yamiba nziza, twebwe turayitaho cyane. Umuhonji niyayinwa nawe azoryoherwe ama agire ukuntu yazoturungikira ako kanyongera. Hariho n'umukenyezi yitwa Janine aba muri Amerika, niwe yamakunda kugura ikawa yo ngaha y'ishirahamwe ry'abakenyezi yitwa Yabaye. Niwe yaritanguje mu Burundi iryo shirahamwe Yabaye, ari muri Amerika akaba n'umuguzi w'ikawa. Rero n'ubu twaba tuvugana, yavuze yuko azarongera abarimyi buri mwaka guhera 2015. Yagiye yongera abakenyezi bazanye ikawa nziza, ikawa yitwa Yabaye. Gituma ikawa yo ngaha KINYOVU ikunda kuryoha nuko ikawa yo ngaha bivana n'ikirere iteyemo. Turi ahantu ku misozi miremire ku kibira, ikawa yaho iryoha kubera yuko isha yitonze kandi ntiyakirwa n'izuba cyane ko nta zuba rikunda kwaka rirenze urugero. Naco gituma ikawa yo ngaha yamikunda ikumura kuba iya Kanovera kandi kamibi ya mbere. Imisozi kubera iri mu misozi miremire yamiryoshe. Ikawa nziza gusa ya Kanovera Karorero. Aha kenshi n'abanyamahanga banga bakunda kuhaza kenshi kugira abanyakawa ubwiza bwayo bakayirata kabisa. Ni ikawa nziza cyane gose ya Kanovera. Iyi zina y'KINYOVU iherereye mu karere ko ku kibira, ni muri commune MATONGO, zone Kabuye, commune MATONGO, niho iyo ikawa y'KINYOVU iri. Uyu n'umusozi witwa KINYOVU, ni umusozi mwiza uteyeko ibintu byinshi kandi umera kandi uva ko ibintu biryoshe. Ibintu byose byinshi biva ngaha usanga biryoshe kuko biri ahantu hapfutse. Iyi kawa y'KINYOVU ni ikawa y'akarorero, n'abanyamahanga bakunda kuza ngaha KINYOVU. Hakiri imigenderanire myiza, ingwara itaratera. Abazungu ngaha basanga imiduga yuzuye iminsi yose, basanga abazungu nyene usanga nyene kubera akamoto k'iyi kawa iri kura y'imoteza bati niyo ya mbere. N'uwo yitwa Janine yamazana nabo abazungu b'Amerika n'abandi, nawe yavuze ati ikawa je yose ngaha irandyohera, niyo niko ndimotereza gusa bati niyo ya mbere mu Burundi. Igituma ikawa ngaha iba nziza, abarimyi baho twarabigishije kwamura ikawa ihiye nziza itukura hose, bakayamura neza, bakayizana ku masaha, kuko hariho amasaha ikawa yamurirwa n'amasaha ishikira kuri station, bakayipima nako amasaha yo kuyikora yo kuyisya tukayubahiriza. Hariho rero n'ibindi n'ibyo tumeze kuyisya, ibyo bita fermentation mu rurimi rw'Igifaransa, ababyumva barabyumva, ni fermentation. Hanyuma tubagira na trempage. Twe tukunda kubera ko ikawa zo ngaha ziri ahantu hakanye, tugira fermentation iyo bita fermentation double. Turubahiriza amasaha, ikawa zirafise amasaha ziguma mu mazi n'amasaha zimara zikwiyaje kuzanikira. Haba umuhonzi abafise specialité mu kuronga, zironga neza, akazicacura, akazitandukanya. Abanikira nabo bakanikira bagasanza neza, baguma batiriyamwo bakuramwo ikawa ipfuye, ikawa babona ifise ikosa bakayikuramwo. Naco gituma benshi abo bo hanze bayikunda, ifise akanovera keza.